Bwambere maje gushimira Imana idushikanye kwino saa turi bazima, ariko nagure nkeza nyeri cubahiro umukuru w'igihugu eka n'abandi bamufasha kurongora kino gihugu mu mumera amashi menshi. Jena ngoma nabigisha amashi bakomera umukuru w'igihugu. Mvuze ati yamuhe muce mukomera amashi. Mvuze ati yamukomere muce mugira ati pa 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 pa. Mvuze yamukomere pa 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 pa. Mvuze ati ayandi menshi muce mukomera ayandi ati pa 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 pa. Erega yakwiye umuvyeyi wacu wacu. Wagibuka yamukomere pa 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 pa. Yamukomere pa 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 pa. Ayandi menshi pa 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 pa. Na kuva abarundi bamwizera kugira ngo ashobore kubaja imbere yashoboye kwimvira kugwaruka. Bano b'Imana ngira abakuze barabizi yuko guhera na kera abanyepolitiki bamwe babona kugwaruka ari wo gukoresha mu bintu bitameze neza. Ariko nyeri cubahiro yaraje ugwaruka turogorora kuko yarufashije kugira ngo rushobore kumva yuko ari bwo kwishingira ubuzi maze rushobore guteza imbere igihugu. Twakuze twumva ngo ugwaruka n'Uburundi bwejo, ariko nyeri cubahiro turamaze kubona ko ugwaruka kuva mushitse ari Uburundi bw'uno munsi kandi buriko buragira iyo buja kuko mwarabweretse iyo buja mu mahandi menshi y'abantu b'Imana. Jewe sanzwe nkorera ikinyamakuru cyitwa Onkubito, nje ngabwira nshinga intahe ku bintu murabona ku matera atandukanye. Twama twagiye ku matera menshi nyeri cubahiro. Nago babwira ugwaruka ruri Bujumbura uza kurabe ano ma video turiko turasigwa cyane. Hari ugwaruka ruriko ruriteza imbere mu gihe hariho urundi rutabona ingene iterambere rikorera nyaruka muti bimeze gute. Murandaba mu gihugu hagati ingene ikijanye n'uburimi kiriko kirateza imbere. Bamwe mu gwaruka usanga baje weekend bakicarana n'abandi ngaha hama ntibabwira abandi iyo bakuye aho bariko barasoroma aho bariko barafata ku gacupa. Muti bimeze gute. Maze iminsi nkora ibiganiro ku bijanye n'igiterwa c'ibiraya. Ngira ngo arabonye ikiganiro ca Mutima aho mu mahegitari 5 igihe twari kuri terrain bariko bamusaba ko bomuhereza imiliyoni 350. Je twari kumwe ndicabona. Mwiyumvire bantu b'Imana. Imiliyoni 350 mwisuka imwe. Murumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Mu mezi 3. Murumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Maze iminsi nja mu ruguru aho ubona ko hari ugwaruka rutakishizeye bimwe byo kuvuga ngo muranterekera umwana ngaha. Ukabona ko araba impano hama karaba uko ashobora kuyiteza imbere. Ivyo byose byaje mu gihe uyu muvyeyi yaza kuko abandi bose baza bumva ngo ko tuzinanye munakunura abaho munshirira ukamenga n'umuntu batereka ngaho hama azije byakura. Rero nyeri cubahiro nukuri amanota nari kubaha 100% kuva muzi, ariko reka ndabongere 150 murafise na 50 arenga ko kuva mushika no kuri kw'Imana. Ama shimire rero na page twarabonye ababaza biro twarashinse ku matera nukuri biramotiva. Nagomba no gutera kamo urundi gwaruka ruri Bujumbura. Aha mu gihugu hagati hari amafaranga menshi cyane. Meruka kugendera ujya ariko yimba Titan ndabona ingene udashika no ku metero imwe ku munsi bimbura. Twashitse saa 6 amaze kwimbura amatona 2 ya Titan kugeza naho je mu mutima bifata ndavye imisozi nkabaza ati hajya naho ninde yimva. Akambwira ngo aba nabikika mukiza bimba maor bakora n'ubutegetsi bwo ngaha. Bimwe mu bintu bibabaje nk'uko nyeri cubahiro yavuze ko Uburundi bavuga ngo dufise sori iri pauvre, ariko aho narenganye hose haba Zandora hehe warabona ko dufise ubutunzi bukomeye. Rero simbe nk'umutira w'imfizi nagomba nkeze paeje kuko aho bagejeje ni ibintu byo gushima cyane. Ariko vyongeye natwe nyeri cubahiro twagomba kwisabira kuko birashika tukagenda ku materi menshi atandukanye.
aha mubona ngaha ntituri ikirenga cyane, hari igihe rimwe na rimwe bitugora ugasanga ntitwashitse hose kandi hari inkuru nyinshi cyane. Aha ku nkuru mwirirwa murabona ku kinyamakuru cyacu cyangwa ahandi, mumenye ko abajene bariko barakora imigambi bararenga incuro amajana kubo mwirirwa murabona ngo uje yakoze iki cyangwa kiriya, kuko bose n'ukuri bahagurutse ku ntara novuga nka zose cyane. Ayo mukiki abarimyi b'ibiraya warugwaruka kwicara ku marigara, ubu ari kwagura impamvu za Nyakabiga. Ibyo byose twabibonye kubera nyene icyubahiro yababwiye ati isi yacu nibwo butunzi bwacu. Rero nyene icyubahiro nagoma sabe badukundiye, natwe twari dufise umugambi muri Paeje, twarumvise ko n'amamedia nayo nyene yashikira uno mwaka, twarawanditse neza, nimba hari aho bodukebura bazoraye badukebure, ariko badushigikire kuko twifuza kwerekana no guhimiriza no kubandanya twereka ishusho ryiza y'igihugu, kuko harabaza Burundi ukutariko haro n'abarundi bicara aho umenga ntibikunda, mu gihe abandi bariko bariteza imbere. Ingorane dufise hanyuma nuko umurundi mwicaranye kagurira icupa nakubwira aho yakuye amahera. Kumubonye kuwa gatandatu indwi yose yariko araba indimo ziwe ruguru. Rero nyene icubahiro cyari gisabo mudufashije na Paeje kadufasha umugambi wacu bakawumva. Twifuza kubandanya twerekana ibikorwa byiza ugwaruka ariko urakora, twifuza kubandanya twerekana icisho ryiza ry'igihugu, niharambe Burundi, niharambe Paeje, niharambe nyene icubahiro we yambe yimvira ugwaruka tugira amahoro.